amatwe twashitse kandi twaje tuva kure ahazobera igikorane ejo ETS Kamenge. Ubu tuvugana jenje mva Nyanzarake. Turi kuri ETS Kamenge. Twaje twisunze igikorane kizobejo cyakanguka. Twaje tuva mu ntara ya Makamba, ubu ariyo Burunga. Tukaba tumaze kuva ku munsi wa gatatu. Twaje ku munsi wa gatatu no munsi niho twashika isaha 12 twari tugeze ngaha ku kibuga ahabera igikorane. Tukaba twashimye tufise umuvyeyi wacu hajya amazi imyaka 5 agwaye. Rero ujya muvyeyi wacu twamuduganye dufise n'indi mitwaro nkuko twumva n'abandi benshi batabagwa muri kanguka. Natwe turagomba kubohoka mu mitwaro myinshi twaduganye hano kuri kino gikorane. Upe muhira saa sita y'ijoro kugira ashike kare kwiki gikorane. Rero wagira twibutse abantu yuko ejo mwese muzamuhari twe twamaze kwashika. Uravyumva n'abandi nyene turabatumiye babanguke banyaruke kugira ngo nabo baze mu iki gikorane cyakanguka. Mugire wahi rero muze muri benshi kandi mukomeze munadusengera ibintu bizogende neza. Turishimye cyane, turishimye dufise umunezero ntangere. Twebwe twahora tumwumva tumubona aho yagenda akoresha ibikorane hirya no hino, ariko turanezerewe cyane kuba Imana yamufashije gutegura igikorane mu Burundi wacu. Niteze ejo gukira no kubohoka. Nazanye imitwaro n'imiruho kandi izeye ko ejo nzovanga ha byose biheze. Ejo niteze ko nzobona bishasha ku buzima bwanje. Kuri umugo two twitegura gutangaza no gukorerwa na Yesu ku munsi w'ejo kandi turizeye ko bizogenda neza Imana tuzoyibona ku munsi w'ejo. Turiteze kubona Imana ubudasanzwe, turiteze kwakira intsinzi y'Imana, turiteze yuko umukozi w'Imana Imana izomukoresha ibihambaye n'ibikomeye. Twese turi ngaha twaje kurara hano twiteze kwakira ivyiza by'Uhoraho. Mama, ulale kwako.
qu'on va faire. J'espère qu'il va y arriver. Je vais lui demander de sonner la trompette la première fois. Quand il va sonner, vous allez lever le téléphone. Mais gardez le silence. Qu'il n'y ait personne qui parle. Et la deuxième fois, ne dites rien. Jusqu'à... acte prophétique. On va faire un acte prophétique. On va déclarer Jésus. À cette trompette. Et on va crier. Même ceux qui sont à Moussaga vont entendre ça. Et on aura fait quelque chose de très puissant spirituellement dans les lieux célestes. Il y a quelque chose de puissant qui sera fait. Vous êtes prêts? Apôtre. Première trompette. Ya kabiri. Ya gatatu. Ya kane. Ya gatanu. Ya gatandatu. Imbere yuko agira iyindwi, Avant de faire la septième, nimba bishoboka bakazinya amatara. je voudrais demander qu'on éteigne. Mais vous gardez les lampes de téléphone. Qu'il reste seulement les lampes de téléphone. Wow. Ayandi nazime, nimuzimye ayandi. Mais éteignez les autres lumières, sauf les téléphones. Mwitegure. Préparez-vous. Yabwiye Yosuwa. Il a dit à Josué, Iyindwi niyavuga. quand la septième trompette va sonner, Nimurindire ko nza kubabwira. n'attendez pas que je vous dise. Inguvu zosigaranye zose. Toutes les forces qui te restent, Semere n'inguvu zawe tu vas zose. crier de toutes tes forces. Kandi hari abantu baza gukira izindi ndwara. Il y a des gens qui vont encore être guéris. Muri ako karuru. Dans ces cris, Hari amadeliverance agira abe. il y aura des délivrances. Muri ako karuru. Dans ces cris, Hari abamarayika bari ngaha. il y a des anges qui sont ici, Bagira bigaragaze. qui vont se manifester. Muri ako karuru. Dans ces cris, Duceceke. Mukumva inzambi ivuze. quand vous allez entendre la trompette,